Kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye. Mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ninde ashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye akoresheje igitoro? Amakuru duhejeje kuronka ntahumuriza kandi arateye ubwoba. Aravuga ko umutegetsi ushaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje igitoro ari hagati ya Generali Prime Niyongabo, Generali Gervais Ndirakobuca batazira na kugarika umushikiranganji wa mbere ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira kora. Koko Reveriyano Ndikuriyo yashobora gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje igitoro. Generali Prime Niyongabo yashobora gutembagaza ubutegetsi akoresheje igitoro. Generali Gervais Ndirakobuca batazira na kugarika yashobora gutembagaza ubutegetsi akoresheje igitoro. Amakuru adushikiye ntahumuriza niyo tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ninde ashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye akoresheje igitoro? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Amajambo Perezida Ndayishimiye ariko arakoresha mu guhimbaza imyaka 4 amaze ku butegetsi arateye ubwoba. Mu ijambo yashikirije kwa 18 ukwezi kwa gatandatu 2024, Perezida Ndayishimiye yarashimitse ko hari abantu bashaka kuzana imigumuko mu gihugu bitwaje ubukene bw'igitoro. Ni naho yaca avuga ko abarundi ari ntashima. Mu gikorane cari kimaze iminsi Nyabihanga, aya majambo y'imigumuko itegurwa yaragarutseko. Kadundura yabonetse mu mpera y'igikorane ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu 2024, aho Ndayishimiye yaratangaza ko hari indongozi yatumye igitoro kibura maze irabuza rwose ko hari abazana igitoro mu Burundi. Uwo mutegetsi yoba yitwaje ko himirije kudeta mu Burundi, ahandi naho yerekana ko ata mafaranga yo kuriha igitoro azoboneka. Uyu mutegetsi Ndayishimiye agira ate ko amagorwa yose y'igihugu yoba arinde, yoba ari Reveriyano Ndikuriyo. Kuva Reveriyano Ndikuriyo ahabwa kurongora CNDD-FDD ni kenshi yerekanye ko atagendera mu kwaha k'umukuru w'igihugu. Ni kenshi yagize inyifato n'imvugo isisa no gupinga Perezida Ndayishimiye kugeza aho hatangura urukurukuruko Ndayishimiye afise umugambi wo kuguhindura umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ataraheza ikiringo. Ndikuriyo afatwa nk'uri ku isonga ry'abayitwa ko bagendera mu iragi rya Petero Nkurunziza. Kuva mu mpera z'umwaka uheze, Reveriyano Ndikuriyo yarahinduye inyifato, asigara aboneka nk'uwahebye gupinga umukuru w'igihugu, ariko mu by'ukuri ntawabyizera. None yoba ari we yatanze amategeko yo kubuza igitoro kuza? Amasoko yacu avuga ko byogorana ko umukuru w'umugambwe atanga amategeko nk'ayo mu gihe igitoro gitumwa ko na leta. Nta bubasha umukuru w'umugambwe afise mu bijanye n'amasezerano leta igiranira n'abayizanira ibidandazwa. Birumvikana neza ko atakuboko afisemo ceretse ko yenda ashobora kunyura mu bandi bategetsi bari muri leta. Yoba ari Generali Prime Niyongabo. Kuva mu ntango za 2023 ni kenshi byavuzwe ko Generali Prime Niyongabo ashobora kubogozwa mu mabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi, n'amazina y'umusubiriza wa Generali Niyongabo yaravuzwe. Amasoko yacu yaremeje ko hariho abasirikare bakuru bahoze muri CNDD-FDD basabye Perezida Ndayishimiye gukura Generali Niyongabo. Ayo masoko aravuga ko n'umukuru w'iperereza yoba yaratanze raporo zibiri zisaba ikurwa rya Generali Prime Niyongabo. Rimwe mu masoko avugana na Generali Prime Niyongabo ryatabwiye ko Generali Niyongabo
yageze aho aremerwa akiyumvira gusaba umukuru w'igihugu ko yomuhindurira amabanga. None General Prime Niyongabo yoba ari we ageze aho yumvira kudeta akandikira abazana igitoro ko bobireka? Amasoko yegereye Perezida Ndayishimiye yatubwiye ko atari General Niyongabo yakoze ico kintu. Amasoko yacu yose avuga ko intambara yo muri Kongo yatumye Ndayishimiye na Niyongabo basubira kwegerana cyane. Muri kino gihe Evariste Ndayishimiye arizigiye ko Prime Niyongabo yomukingira abogerageza kumutembagaza ku butegetsi aho baturuka hose, ariko nawe arashobora kumutembagaza kuko ibivugwa ni byinshi. Yoba ari Gervais Ndirakobuca, umuntu avuga ko afitaniye imigenderanire mibi n'umukuru w'igihugu muri kino gihe ni Liyetona Generali Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere. Ku kibazo cyo kumenya nimba we yashobora kubuza ko igitoro kiza, amasoko yacu avuga ko nk'umukuru wa leta iba igenewe ibyo bitoro ko Ndirakobuca yoshobora kubuza ko igitoro kiza. Ikigoye kwemera nuko yokubahuka kubikora ku mugaragaro akoresheje izina ryiwe. Amasoko yacu yose yibaza ko Ndirakobuca atokwibahuka kwikwegera gutyo. Amasoko yegereye Perezida Ndayishimiye yo yatubwiye ko umukuru w'igihugu yikeka rwose ko Gervais Ndirakobuca hari imigambi mibi arimwo. Yoba anamukeka ko hari amanama akora mu kinyegero bugorobye akagenda yiyoberanije akiyunguruza muri kominite imwe gusa ari kumwe n'abapolisi bamucungera. Hari abandi bategetsi bo hejuru cyane bakeka ko nabo nyine biyoroberanya bagiye muri izo nama. Ntidushimye kuvuga ayo mazina ariko ni benshi kandi bahambaye, harimo n'abandi bajenerali batari bake. Ubwo si iremetanya rirondera Gervais Ndirakobuca kuva umushikiranganji wa mbere avugiye mu nama nshingamateka ko atanyishu afise ku kibazo cy'igitoro, abegereye Perezida Ndayishimiye barashavuye cyane. Mu nkuru iheruka twarababwiye ko n'imigambi yo guhagarika Gervais Ndirakobuca yari yafashwe mu iperereza mu gihe yari guhirahira agatangaza ko atanze imihoho. Birashoboka ko ubu naho abo mu ruhande rwa Perezida Ndayishimiye boba bagira bate kuri Ndirakobuca ibijanye n'ibura ry'igitoro nk'uko babitaye kuri Bunyoni, ariko amaze gupfungwa ahubwo kijya cyabura burundu. Imvugo Perezida Ndayishimiye yakoresheje inyabihanga isa n'idahuraye n'ukuri. Mu ndwi iheze mu nama nshingamateka, umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yarerekanye neza ko Uburundi bufise ingorane ikomeye yo kuronka amafaranga mvamakungu yo kurangura igitoro. Mu ijambo Perezida Ndayishimiye we nyine yashikirije abarundi ku wa 18 ukwezi kwa gatandatu 2024 yarerekanye ko ingorane y'igitoro iva ku ibura ry'amafaranga mvamakungu kubera abarundi bashora ibintu bike hanze. Mu gikorane cy'inyabihanga Perezida Ndayishimiye yarerekanye ingene abarundi basigaye bagura imiduga myinshi y'amapikipiki n'imashini yo gukwega amazi no kwasa amatara, bigatuma hanyobwa igitoro cyinshi. Ntawe uzi ingene mu mpera y'igikorane Perezida Ndayishimiye yadukanye iby'ubutegetsi yabujije ko igitoro kiza mu Burundi kubera umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ndakugarika yoba yabihushuriwe ari mu gikorane. Benshi barumiwe kandi baratangara. Ikindi kigoye gutahura ni ingene umutegetsi yagirizwa ibyo bintu biteye ubwoba gutyo yoba yarababariwe none akaba akidegembya. None Generali Bunyoni we yoca aba apfungiwe iki? Abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bazoba bapfungizwe kubera iki mu gihe hari umutegetsi ahambaye afise umugambi nk'uyu nyine akagirana ko akica ubutunzi bwose bw'igihugu? Perezida Ndayishimiye arakwiye gutomora neza ibyo ariko aravuga bijanye n'abategura kugumura abanyagihugu be n'uwo mutegetsi yabujije ko igitoro kiza mu ntumbero ya kudeta. Hari imvugo y'ibifyoti yakoreshejwe inyabihanga n'umupasitoro yabonetse ko yatanze ubutumwa bwari bwateguriwe ahantu. Iyo mvugo yibukije igihe Pasitoro Mbayahaga yavuga igifyoti imbere y'ikurwa rya Generali Bunyoni. Ntaco bimaze kurinda kwambikana ibara mu bategetsi bo hejuru kuko umukuru w'igihugu asanzwe afise ububasha bwo guhindura leta aho abishakiye hose. Iki gipfungu no gutegana imyiyerekano ni bihere. Abarundi bakeneye inyishu ku bibazo bibahanze.
ntibakeneye ibitito n'amaremetanya ari gukorwa na Ndayishimiye. Abarundi batari bake bihweje ibintu biriko biravugwa na Ndayishimiye barabona neza ko rwose nawe ubutegetsi bwamaze kumuta kuw'amazi, akwiye gutanga imihoho byihuse. Turakeneye kubona insiguro ry'ijambo ndakugarika. Hama rero hamwe hoba hariho umujenerali yemera ko yokubita kudeta atamaraso arinze guseseka, uyu njewe ndamuteye intege. None igitoro carifatiye mu minwe, mu majambo atabanje kureba aho bizava, yashaka kuryohera abenegihugu mu bidashoboka. Asha nukuri umujenerali wese uzatera kudeta ariko ntamene amaraso twese tuzamushikira. Vuvuzeraneva yatanze indwi zibiri kuba yagaragaje uwanyuruje miliyaridi 54 zari kubaka urugomero rw'umuyagankuba rwa Mpanda. None imyaka ibaye ibiri naje ku mupfumu amusigurire neza uko byagenze. Ibyo byose birateye ubwoba kandi birababaje. Uwamubona yama mu ngendo yagira ko hari icyo agiye kureba, kumbi nta na gito aba agiye kureba, ahubwo aba agiye kumva umunyenga wo mu ndege. Uyu muntu aratinya abakudeta, abona ko ibyakora bidahimbara abatwara, akaca yicura kubogozwa. Imyaka 4 iraheze ikiza imbere tuyagirwa kudeta zimirije n'icyazakijijwe. Ni inkinamico yo kwiyobagiza no gusamaza abarundi bibereye mu magorwa, nabo bariko bararirimba ngo kudeta kudeta, ahubwo se ko abarundi bayibuze ngo bakore ku gakano abarundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Nje buri gihe iheganwa ndarikunda, ariko aho bigeze neva nave ku butegetsi ntaco ariko arafasha abenegihugu, kandi abo bose ngo bagwanira igihugu, ngo barondera ukwishira no kwizana. None raba baragishikiriye cya gihugu batanguye kukijyaniramwo, bamarana hagati yabo ho kubaka ngo bagiteze imbere. Bimwe banegura abatwara igihe batari bwaje mu ishamba, nabo nibyo bariko barakora bari ku butegetsi. Wabaroze ntiyakarabye, nukuri ngira yoba yarakarabye amaraso y'urwanko, abapana amazi n'isabuni. Nibumvikane bubake igihugu. Birababaje cane, ariko ikiboneka kandi cyihutirwa nuko Neva yarakwiye kuva ku butegetsi hakiri kare, kuko ubutunzi bw'igihugu buriko burahohononokera cane. Ico mbona bivanye n'ibyo numva ahubwo ni Perezida akwiye gutanga imihoho, kuko nareke kuduhuma amaso. Imisi yose abashiranganje ba mbere nibo bica igihugu. Kuri nyiricubahiro Nkurunziza ko tutabyumva rero hakudusamaza twebwe abenegihugu, nafute urwego rw'ubushiranganje bwa mbere bisubire nka mbere, yoye kuguma ashira amakosa ku batayafise, kandi tuzi neza ko ubu ari we afise ububasha bwose twapfa twakira. Niwe ntago akwiye kubishira ku bandi, nakore ibishoboka byose akize igihugu. Nimba ari uko iyo myiyerekano imaze iminsi muri leta no mu ba CFD irakomeye, kuko imaze igihe kinini cyane. Dusenge gusa, ariko biraboneka neza ko abarundi Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kububikaho urusyo. Ibi byaramucanze, ibyo avuga byose biravuguruzanya. Gusa harya asa n'uwadomye ko urutoki kurinda kugarika, kuko niwe akuye canke agatanga imihoho acajana na leta yiwe yose, hama agasigara ari hagati y'ikirebanga. Rero ubu tuzokwiba azoba arukoreshwa na mpwemu yera, kuko yaraye abakuye ko ibihano, ababarira ku byaha bakoze no ku byo batarakora. Atakindi turafise Perezida rwose usekeje muri Afurika yose ndetse no ku isi yose. Umwigisha wa kaminuza wo muri France niwe yatubwiye ngo mu myaka 20 iheze, igihe yashaka kwigarurira imitima y'abanyeshuri yababwira ibya politiki. None ubu kugira abigarurire ibyumviro avuga ibya religiyo. Ibintu biratangaje kandi birateye ibwoba. Iyo hari imyerekano myinshi yakaba yarabaye kera, kuko Ndayishimiye ntaco ariko arafasha abarundi. Ejo turumva ayandi makuru, igitoro ndirakobuca yakibuza kuza mu Burundi gute mu gihe hari umukuru w'igihugu aserukira igihugu? Ese kuryana muri abagenzi biriko biramamarira iki? Kuki mushaka kugumya guta igihugu mu manga?
reka turindire kuko uwaroze abarundi rwose ntiyakarabye kuko ibi bintu birateye ubwoba. None ko Bunyoni yapfunzwe azira guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, none ko ari mu gasho igitoro kibura gute? Ngira ngo nandira ko buca akora nka Bunyoni, ariko ni ukubatavuga uwabikoze, ariko nimudutohoreze ca gitoro Uburusiya bwatwemereye ko bwaduhenze canke kiri mu nzira. Erega mu burasirazuba bw'u Burundi hari ikibazo gikomeye cane, hazogera igihe abarundi bagumuke banke ko haguma habesherwa abantu atakuri bafise kandi ataho bihuriye n'ukuri. Nukuri Neva ari guhenda abarundi kandi byose biri ku gatwe kiwe. Bavuga ngo uwo binaniye kwabira avuga ngo ibirago biranyerera. Urwo ruyeri rwo gusamaza abarundi yerekane ko ingorane zihari zitava kuri we nyakuranduka. Neva ni wehe ubuki utuve ko kuko uriko uratwicira igihugu. Ariko biremewe kwitoza mu gihe ufise bikenewe, raba wiyandikishe bihindure amategeko, ureke kwama uvuga uduhuzu two munsi kw'abandi, nawe kumbure wosanga ari jewe ngiye ndavuga uko hejuru twawe. Kandi biraboneka neza ko abategetsi bari gukora ibingibi bose bari hejuru ya Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe ubahagarariye. Nta mpamvu yo kugumya asamaza abarundi. Barundi twarapfuye, hasigaye ko buzukuru nubwo baduhenda. Aho chef d'etat major yisabira guhindurwa amabanga kubera aremerewe, ubu Burundi bugeze ahabi rwose. Ayo masezerano bagiraniye hagati yabo, umwe wese ibyo azokora umukuru w'igihugu bakamutegeka ibyo akora, nawe ntave kuko aribo bamushishize ko, niho tutazopfa dushitse ku iterambere, kuko isiha ni nyinshi kandi ziriko zirasahura Uburundi. None umukuru w'igihugu agira ubwoba bw'iki bwo gufata abantu banona amatungo y'igihugu? Yarazi kuba umukuru w'igihugu kari kugira mu nda y'indege no kwiryohera. Ico yomenya noco nuko ubaye umukuru w'igihugu uba wemeye kuba incungu y'igihugu, byo kugira ubwoba urapfa byo uba ubisezeye. Ku majambo yavuze, yaba inama nshingamateka yari ifise ijambo yaca ikorana ikibiriraho ikaraba ico ibwirizwa shingiro rivuga. Mu gihe umukuru w'igihugu avuze ko gutwara igihugu byamaze kumunanira, agahita atanga imihoho byihuse, cyangwa se inama nshingamateka ikamutegeka gutanga imihoho, hariho byinshi bitangaza abarundi kandi bikabatera ubwoba. Iki bikoze igihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro. Abashinga ntahe n'abagabo b'ijuna n'ijambo bari bakwiye gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu mu maguru mashya. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.